Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwakoze kongera guhitamo gukurikira amakuru ya radio RPA n'umunezero gusubira kubana namwe umwaka mushasha muhire wa 2026 mwiriwe abandi mwaramutse ingingo nkuru zigiza aya makuru yo kuri uwandwi nzero nizi zikurikira. Amazu abamwe impunzi z'abarundi mu makamba atandukanye ari mu gihugu ca Tanzania harabandanya kubomogwa nkuko muca muvyumva muri ano makuru kuri uyu wa gatatu hatandukiriwe amazu yo mu ikambi ya Nduta. Amakungu atahagabiye mu karere hashobora kwaduka ihonyabwoko mwishira hamwe Kavibe batabaza amakungu bafatiye kubiherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Kongo hamwe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu naho igice ca nyuma mukurikira ikiganiro kwisoko c'urunani rw'ibimenyesha makuru. Uyu munsi tugaruka ku vy'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu aherutse kwagiriza igihugu ca Qatar. Yari incamake mukanya nido muragume hafi. Nongeye kubaramutsa duhere kubijanye n'impunzi narimpejeje kubibabwira ingingo ya leta ya Tanzania yo kubomora amazu y'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu kugira zisubire iwabo mu Burundi ku nguvu yatandukiriye ikambi ya Nduta. Kuri uyu wa gatatu abapolisi bazindutse basambura amazu yo muri zone ya 17 impunzi zo mu yandi mazone yo muri iyo kambi nazo zabujijwe kwegera kugira ntizifotore ibiriko biraba. Nido na David Claude Mananayo. Abapolisi bazindutse gusambura amazu y'impunzi mu ikambi ya Nduta bahereye muri zone ya 17 mu mavirage aherereye ku mpera y'ikambi bagenda binjira hagati muri iyo zone. Muri ico gikorwa cyo gusambura ayo mazu abiyandikishije gutaha babareka bakegeranya twabo uko bimenyeshwa n'isoko ryacu. Kwa bomora amazu umuntu yiyandikishije ari bomorera kugira ngo abomore neza duhema tubati dupange neza ntitwononekare. Ngaho umuntu atiyandikishije baramubomorera kirabivunjagura nyene nabi abivunjagura. Iryo soko nyene rimenyesha ko izindi mpunzi zo mu yandi mazone zagerageze kuja kuraba ibiriko biraba zitavyemerewe eka mbere n'uwagerageje gufata amasanamu akaba yafashwe. Hariho umuntu bafataye telefone baciye bamujana camutwara. Rero nshaka kwinjirayo ngutore inkuru n'imwe niko kimeze. Abapolisi barahari bafite amakirimojene bageraganya ibigwanisho kugira ngo barinde. Rero bakubise n'abantu inkoni nyene abantu baje kwegeraho uwo bitavye yakubise abantu abirukana. Izo mpunzi z'abarundi aho mu ikambi ya Nduta zibandanya gutabaza amakungu hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ryita impunzi kw'isi HCR. Rero kuco twosaba nk'impunzi turasaba ko HCR amakungu koba mu gacerere kugira ngo baze kudutabara ko turabizi neza turamutse dusubijwe mu Burundi tugataha bazotumara umwuma. Iki gituma bama ngo ciraha nibaza ko atari ikintu ciza cane. Ibiriko biraba aho muri Nduta bimaze iminsi ibiri biriko biraba no mu ikambi ya Nyarugusu ku ruhande rubamwo impunzi z'abarundi. Amazu yo mazone abiri akaba ari yamaze gusambugwa. Urakoze David Claude Mbananayo. Urunani rwo baharanira agateka kazina muntu na cane akimpunzi ziba mu makambi CDH Vika haruratera ivyatsi iryo kubagurwa n'agatotezo biriko bikorerwa izo mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania. Leopold Sharangabo arongoye ugo runani asaba ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi HCR kuva mu gacerere ririmwo rigakemura ikibazo izo mpunzi z'abarundi zirimwo mu kuzimurira mu kindi gihugu. Kuva 2017 Tanzania nyitoteza impunzi zisaba ahanini gutaha
ariko nta namwe byari bwashike kuri no rugero aho bafata inzu bakabomora zose, aho badatinya abana kubashira mu ibarabara, aho badashobora kuronka aho bugama, imvura ni nyinshi cyane, inzara nayo nyine ni nyinshi, barugaye ibintu byose, barugaye ibitaro, barugaye amashure. Igitangaje rero nuko ibyo byose biriko birakogwa biboneka neza ko HCR atakintu na kimwe iri kiravuga. Ubwa mbere twibaza ko bishobora kuba kutabimenya, ariko twumvise bamwe mu bakozi ba HCR bo hasi ari bo usanga bariko barabwira impunzi bazishinyagurira, bazibwira ko zase gutaha bicoroshe none zizotaha byakomeye. Twebwe tukagira tuti ibintu bikubera aba n'ibintu bihonyura amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi. Leta ya Tanzania yateka umukono, mbere na HCR yarijije gufasha impunzi cyane mu byo kuzivugira, ikaboneka nkaho mengo ikiraha impigi Tanzania kugira ngo ibandanye ikora ayo mabi. Biranatangaje kandi kubona amakungu acecetse ibintu biko biraba, kandi azi neza ko hariho ibidashobora kurengwa mu bijanye no gutahukana impunzi. Ico gituma twebwe dusaba leta ya Tanzania kwisubirako, kwirinda kugwa mu makosa yagize muri 2012 aho biraze mu mpunzi bakazirasa, nkuko uriya mukuru w'ikambi ariko aravuga ko bashobora kuzana igisirikare. Kirinda kandi kubandanya ikora ayo mabi. Uyu munsi kumbure irashobora kubirikira bikora atawe karavuga, ariko ishobora gushikaho isi yose ihagurukira kayereka ko ibyo kirakora atari byo. Ya Tanzania ikintu ikwiye gukora n'ibibona by'ukuri impunzi zayinaniye, nibivuge ko impunzi byase kwibandanye zihaye indaro, ivugane na HCR. Niyavugana na HCR rero yisabe ko izo mpunzi zokwimurirwa handi, abashaka gutaha batahe, ariko bidashoboka babimurira handi. Yari Leopold Sarangabo arongoye CDH Vicar. Tubandanye n'amakuru yerekeye impunzi, ariko ubu dutandukire ay'impunzi z'abanyekongo bari mu Burundi. Ubuzima izo mpunzi zirimwo burabangamiwe aho begeranirijwe mu Burundi. Ukubura aho bakika umusaya, inzara be n'indwara zifatiye kwisukurike ni bimwe mu biba hanze. Ubwo buzima bubi babayemwo bukaba bumaze no guhitana bamwe muri izo mpunzi. Baltazamiburo atubwire uko vyifashe mu ikambi y'impunzi y'Ibusuma. Iyo kambi y'abakongomani iri ku mutumba wa Busuma, zone Bweru, komine Ruyigi, ni mu ntara ya Buhumuza. Uyo mutumba wubatswemwo ukikujwe n'imitumba ine ariyo Rutegama, Monge, Ruhuma na Nyangonga. Ahubatswe iyo kambi hafise uburinganire bungana na hegitari 52. Gushika ubu ico kibanza kibarizamwo abakongomani 66,000. Ushitse muri iyo kambi kigwa n'umunuko, amazirantoke agandagaye hose kubera izo mpunzi zitumaho zibonye hose kukubura utuzu twasugumwe. Kukaba nkako kuri izo hegitari 52 hubatsemwo ubwiherero 10 butarenga ntiburenguke. Ivyatumye bwuzura n'ingoga kubera ubwinshi bw'abantu. Ivyo bituma harangwa isuku rike muri iyo kambi, ibiheza bikugururira imiryango indwara ziturutse kw'isuku rike. Kandundura izo mpunzi usanga zigandagaje iruhande y'ayo mazirantoke, zihengeka ku gasozi ahitwa ko hakiri isuku, atahema atanico bifutse zifise. Bamwe mbere cyane cyane abana bato n'abatama bikababwira mu rupfu kubera imisonga baterwa n'imbeho be n'imvura ibanyagirira aho baba bakitse umusaya. Ibiza bisongerwa n'inzara ivuza ubuhuha igeramiye izo mpunzi biturutse ku kubura ico zicisha kuwepfo. Uko iminsi yakabaye mu micungararo y'iyo kambi, hama imirongo ikubita kazima y'abakongomani baba bagiye kurondera ico rirenza cotuma itunga imiryango yabo. Ibihagaritse imitima abarundi baba mu micungararo y'iyo kambi, kuko batinya ko umwanya n'umwanya indwara zifatiye kw'isuku rike ziri muri iyo kambi zishobora kurandagatira mu mihana yabo. Ubwo buzima abo banyekongo babayemwo burahagaritse umutima. Ishirahamwe UNICEF mwitangazo ryashize ahabona kuri uyu wa 6/0, iryo shirahamwe rimenyesha ko uburyo bwo kubavura budashemeye, ibiteye amakenga na cane muri kino gihe havugwayo ikiza ca kolera. Inkuru ya Elvis niyo mwongere.
ibijanye no kwivuza aho mikambi y'Ibusuma biracagoranye cyane kubera ukurengerwa nkuko bivugwa n'ishirahamwe UNICEF. Abaganga bagenda barasanga abagwayi aho bari ku munsi, bakaba bakira hagati y'abagwayi 1500 n'ibihumbi 2000. Benshi muri bo bakaba basanga bagwaye malaria be no gucibwamwo bikabije. Uretse ko abaganga ari bake cyane, ngo n'ibikoresho byo gupima indwara ni bike cyane, hambavu yuko atanaho baryamika abagwayi hahari. Ivyo bigasongerwa isibe nuko bitanoroshe kubarungika kwivuriza hanze y'iyo kambi. Ivyo biruko mu gihe ikiza ca kolera cyamaze kwaka indaro muri iyo kambi. Icegeranyo ca UNICEF cyo kwa 29 Kigarama umwaka uheze w'2025 kikaba cerekana ko imbere y'impera z'uyo mwaka impunzi zigera kuri 12 zari zimaze kwandura ico kiza. Kugira rero ikingire izo mpunzi ziri ahibusuma, UNICEF yacitanga amahema maninane yagenewe kwakira abagwayi bakorera, yongera inatanga imiti igera ku 7,500 yo kugabanya ubukari bw'ico kiza. Naho biruko UNICEF imenyesha ko impinga ikiri ndende cyane kuko hakenewe imiti myinshi, abaganga, amavuriro hamwe na za rusehabaniha zofasha kunyarukana kwa muganga abaremvye. UNICEF inamenyesha ko hakenewe cyane n'abaganga bakurikiranira hafi abanduye ikiza ca kolera. UNICEF imenyesha kandi ko ibintu bigoye bikiruko kuko kugwanya ico kiza ca kolera bisa n'ibitazokoroha kubera ubukene bw'amazi meza buri muri iyo kambi ya Busuma, aho umuntu umwe aronswa litiro 1.5 gusa ku munsi wose, ibiheza bigatuma izo mpunzi zidashobora kwigirira isuku. UNICEF isozera imenyesha ko inarajwe ishinga n'ubukene bw'ibifungurwa burangwa muri iyo kambi, ibituma abana bafise musi y'imyaka 5 hamwe n'abavyeyi bibungenze bagwara indwara zo gufungura nabi. Ivyo bigashira mu kaga ubuzima bwabo, na cane cane ko abamaze kugwara kwashi atabufasha na bumwe baheza ngo baronke. Urakoze nawe Elvis niyo mwongere. Amakuru ya RPA mushobora kuyaronka kandi muciye ku mbuga X, YouTube na Facebook za Radio RPA, kuri website 3 hakaburungu RPA akaburungu BI, hamwe no kumuhora wa WhatsApp guteranya 49 178 19 111 mukanya. Aya makuru arabandanya. RPA. Mu bijanye n'umutekano naho umunyamabanga shingwa bikorwa mwishirahamwe gishinze kugwanya ihohoterwa Arushoto aratabaza ko umutekano wiwe ubangamiwe n'abantu bamugira ko iterabwoba, eka mbere bashatse kumuzimanganiriza ubuzima ariko Imana igakinga. Vianney Ndayisaba asigura ko imvo ziri nyuma y'iryo terabwoba ariko aragirwa ko ari ivyo aheruka gushikiriza imbere y'umukuru w'igihugu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuwa 2026 Kigarama umwaka uheze wa 2025 muri komine Muramvya. Uwo munyamabanga shingwa bikorwa wa Arushoto yashikirije umukuru w'igihugu akarenganyo kakorewe umukenyezi yitwa Jeanne Tunuguru yarenganijwe kwitongo riri muri quartier Rubirizi, zone Rubirizi, komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Kurikira Vianney Ndayisaba umunyamabanga shingwa bikorwa muri Arushoto. Arushoto no munsi turafise ikibazo cy'amamenasi no kugomba kwicwa, kugomba kunyuruza. Turiko turazira ihangiro twihaye ryo guharanira agatakazi na muntu, kugwanira yuko atamurundi n'umwe yosubira hohoterwa. Kuva tuvuye imuramvya tugashikiriza nyinshi mu gihugu yuko hari bihangange mu gihugu cy'u Burundi, naho mwene igihugu mu Burundi yoja muri sentare bamwivye ivyiwe akabitsindira, sentare ikamurenganura, imanza zigashikirizwa, canke umuntu afise ivyiwe bashaka kumutwara ku mugaragaro naho yoca atandukanye kubera ibihangange bimwe ubona abantu batoyi kumenya ko bafikiye mugari inyuma hari ibihangange mu gihugu. Kuva sishurije tahabona twe turamena ndaronka amatelefone yagasakisaki iterabwoba ngo ndabihagarike canke bankore ku mutwe. Abandi nabo ngeze hano rero baguma barondeza amazina yanje ngo nitwa nde mu magroupe, njiye ahantu baca baza kumfotora ari imodoka ngo ageza. Mu bisanzwe nabona babwire yuko nyuma y'amatelefone naraye mpatswe kunyurutsa tariki 4 ariko Mungu umwaka wa 2026 hari saa 11 y'umugoroba niricaye ahantu nagiye mbona haza umuntu yambaye civile mu bantu ndashaka nimvira yambaye civile muga yambaye pistolet n'ifoni ya polisi ya isikare. Harajaho mbona araba kumazunguruka nahise abantu turi kumwe aza yumva telefone ngo ni hari
bamugabo wo muri Exoto ataranse ati chef hariho umuntu akuvutse acagisinyara asinya n'abandi bari kumwe twage tubona pick up yera itagira plaque yarimo abantu batanu n'umushoferi bambaye police bacomotse batera ba progressa iyo ndo babaza ati mbevere n'uyuhe kuko wawundi yambaye civile abantu baca baguma mukurikirana niho twicaranye baca baguruka n'abandi baraho baca bababoroka baza kwakurikirana imbere hacaba muri bo umwe abonye babagiye kubaboroka yaciye asifura ngo ubwo nyine baca barakubita ikorosi baca bikwa mu duga ubwo nyene ya modoka yagumye hagaze hinda ikirakata direct iriruka baba kubita gimarati twamenye yariyo. Vianney Ndayisaba hamenyesha ko yamaze kwitura inzego z'umutekano anashikiriza kandi ko atamugambi afise wo kureka kuvugira abanyagihugu kuko ibiriko biraba ahubwo bimutera intege zo kubandanya kugwanya ihohoterwa rikoregwa abanyagihugu. N'ubunyene ukurikira Vianney Ndayisaba munyamabanga shingwa bikorwa muri Arushoto. Nabonameje yuko inzego z'igihugu twadishikirije twamenye umutekano wacu kugeramiwe ku mpamvu y'ibyo twashikije ku mugaragaro amadosiye imbere y'umukuru w'igihugu Muramvya tutataho ukuntu twovuga ukivuga ku mugaragaro ahantu hari leta mugaruka gutoteza nagomba ndabesha rero yuko amadosiye twuturaho hanini n'amadosiye ajyanywe n'akarengane hari abantu bari kubarenganya no musabe n'igihugu gushika naho mene igihugu yoburana agatsindira ivyo byose agashikirizwa nukuri ntabishikamo bagumazunguruka iterabwoba ubutungane nabwo bukoze kugira buhane abantu batemera kumva izingo z'ubutungane amatelefone twese muri dwadrome dwagurutse amatelefone iterabwoba turugurujane dosiye kurazira nagize mu gihugu si wenyene imaze umuguzi aragiye none ko umuhugu yarunse no gutohoza mu mugwi w'ababandi bakoreshejwe kugira ngo iryo tongo rinyuruzwe bakabamemera amaparisera babivuyemo ni bakavyivuga yuko ari misyo bahawe none je nabivutse kinga ho ndabamenyesha ndabibwiye yuko ndagize kumugaragara imbere y'amaradiyo abantu bose bigiye bihanganye ingingo zasene zafashwe zitegereza kubahirizwa uko ziri ntaho je amategeko n'ukuri ndabwiye sindekura nzoguma nkora ahubwo ko aminguvu kandi besese rigisuka cyamenyekanye Nene babwiye mu ntango zano makuru mwishira hamwe y'abashingwa manza baburanira habakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu Kavib baratewe impungenge n'amajambo y'ugwanko aheruka gushikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'urongoye umugambwe CNDD FDD umushingwa manza Felix Niyonkuru arongoye ugo runani aragabisha makungu ko hariho ibimenyetso vyerekana ko hashobora gusubira kubiho nyabwoko mu karere na cane mu Burundi. Kurikira Felix Niyonkuru arongoye Kavib yatewe impungenge n'amajambo akomeye y'urwanko yashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC aho yibasira cane ubwoko bw'abatutsi mu karere k'ibiyaga binini. Iryo jambo ryatanzwe mu gihe akarere kari mu bibazo bikomeye vya politike n'umutekano aho Burundi buriko burafasha igisirikare ca Kongo mu rugamba kirimwo n'umuhari wa M23. Kavibe yibutsa ko amajambo nk'ayo mu mategeko mpuzamakungu ashobora gufatwa nk'ugushigikira urwanko no kwitegurira gukora ihonyabwoko. Izo mpungenge ziriyongera kandi kubera ko n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD mu higaniro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru yakishikirije amajambo y'urwanko rufatiye ku moko kuko vyakozwe n'umuvugizi w'igisirikare ca Kongo bikerekana ko hari gukorera hamwe canke ugushigikira ico ciyumviro no mu nzego mbere zikomeye za politike. Kuri ivyo vyose urunani Kavib ruriyamirije wivuye inyuma ayo majambo mabi yo gucafuza ubwoko ashobora gucanishamwo amoko no gutera ingiyane mu karere. Kavib iragabisha ibihugu vyo muri kano karere ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko hari ibimenyetso vyerekana ko ihonyabwoko rishobora gusubira kuba mu karere na cyane mu Burundi aho ayo majambo y'urwanko abandanya gushikirizwa mu buryo butandukanye. Urunani Kavib ruhamagarira inzego zose mpuzamakungu gufata ingingo zihuta kandi zikomeye kugira zikingira abantu ntibazosubire guhonwa isirorera. Urunani Kavib rwongeye kwemeza ko ruzobandanya ruharanira ubutungane ku bahohotewe kandi ruzoshengeza ababi urwanko n'amacakubiri aho bari hose.
Mu bijanye n'imigenderanire naho umugambwe Kodebu hamagarira leta y'u Burundi n'u Rwanda gufata inzira y'ibiganiro aho kubandanya kwagirizanya kw'igihugu kimwe gishaka guhungabanya ikindi gifadikanije n'imwe mu migwi yitwaje ibigwanisho icumbitse mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu igenekezo rya Ndwinzero, Kefa Nibizi harongoye umugambwe Kodebu asigura ko itituka ry'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ryatanguye kuva muri 2015 rishobora kuvyara intambara hamwe n'ubwicanyi bw'ikivunga. Kurikira Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu. Mu mugambwe Kodebu turahagaritswe umutima itituka ry'imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Imigenderanire biboneka ko ititugwa cane na kahise ka bino bihugu, kahise kagiye karabamwo intambara n'izindi njyane zifatiye ku moko, bikaba vyagiye kwibonekeza neza mwaka wa 2015 mbere vyunyurwa n'intambara iri mu gihugu ca Kongo, aho bigaragara yuko ivyo bihugu ko ari bibiri bisa n'ibiriko biragwanirayo, buri kimwe kikagiriza ikindi ko gishigikiye imigwi igomba guhungabanya ubutegetsi bwacu. Ivyo rero bitera impungenge mu mugambwe Kodebu ko iyo ntambara bishobora gushika igatandukira bino bihugu vyacu. Ivyo navyo bikaba vyotuma haba amarorerwa menshi, na cane cane ko usanga ari ibihugu vyakomerekejwe n'intambara, aho dushobora kubona ko ushobora kuba ubwicanyi ndengerabutungane. Nico gituma twibaza yuko yaba igihugu c'u Burundi yaba igihugu c'u Rwanda dufise inyungu nyinshi mu biganiro gusumba intambara. Dusaba yuko rero ivyo bihugu bibiri ubwa mbere vyoganira ataburyarya burimwo, bikumvikana neza ingene bibana neza mu butandukane bw'ubutegetsi bw'ivyo bihugu. Turagomba kandi yuko ivyo bihugu vyokumvikana iki kintu co gushigikira co gukorana n'imigwi iba yifuza guhungabanya ubutegetsi muri kimwe canke mu kindi, bakabivugana ko neza, bakiyemeza ko atagihugu coshobora gushigikira imigwi ihungabanya ikindi, mbere bagashiraho n'umugwi bahuriyemwo bose baza barasuzuma yuko ivyo bintu bitariko birakogwa. Kubwo mukuru w'umugambwe Kodebu, Burundi bubwirizwa gukuraho amatati afatiye ku kugerageza gutembagaza ubutegetsi vyabaye muri 2015, gutyo igihugu kibone neza inyungu z'ivyo biganiro. Akagira ko ahamagarira abarundi kwiyubara kugira ntibagwe mu mutego uyu canke uriya. N'ubunyene Kefa Nibizi. Nk'Uburundi twitegereje ingene ibintu vyifashe mu gihugu, tukaraba kahise kabwo, tukaraba n'ingene iyo ntambara mu ca Kongo yifashe, twe tubona yuko igihugu cacu cogira inyungu nyinshi mu vyerekeye ibiganiro gusumba mu ntambara. Ariko kugira ngo ivyo bishoboke nuko hariho ingingo zimwe zimwe igihugu gifatana cane cane gukomeza kunywanisha abarundi biciye mu biganiro, kugira ngo n'abiyumvira gukoresha igikenye kugira ngo bashikize ivyiyumviro vyabo babihagarike, ko babona ko ivyo bari bakeneye gusaba bamaze kubironka. Tukibutsa ko leta yokora ishoboka vyose igahagarika ibi bijanye n'amatati yo mu 2015. Nivyo mu mugambwe Kodebu turemeza yuko abagomvye guhungabanya ubutegetsi baciye kubiri n'amategeko, muga tukibutsa yuko na sentare y'akarere ka Yase yemeje ko kiriya kiringo abagomvye guhungabanya ubutegetsi bariko baragwanya kitari cubahirije ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Muri ico gihe tukabona yuko atawohana uwundi. Aha rero duca dusaba abarundi muri kino gihe kitoroshe kwirinda abantu bose baha inyigisho zijyanisha, inyigisho z'amacakubiri atandukanye, tukarangiza tubasaba kwigengesera kugira ntihave basanga baguye mu mitego itandukanye. Uyu rero n'umwanya wo gukurikira ikiganiro kw'isoko. Mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, aho yagiriza igihugu ca Qatar gukoresha amafaranga menshi giha igihugu ca Amerika ngo igabanye ivy'isaba igihugu c'u Rwanda mu bijanye n'ibiganiro bihuza igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kongo. Kw'isoko mu gishikirizwa na Edi Claude Nininahazwe. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe
radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance. Uno musi mu Burundi hari cuka kitameze neza kubijanye n'imigenderanire, aho umushikiranganje w'imigenderanire Edouard Bizimana atungwa agatoki ku majambo adatumbereye ashikiriza ku mugaragaro ashobora no guhungabanya imigenderanire n'abasanzwe bafasha Uburundi nk'igihugu ca Qatar. Mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uyu wa ndwi nzero umwaka wa 2026 turagaruka ku byashikirijwe n'uyo mushikiranganje w'imigenderanire uno musi biriko biranatera icuka kibi mu banyepolitike b'u Burundi. Kw'isoko mu gishikirizwa na jewe Edi Claude Nininahazwe. Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatuntuye, ushiraho rishimye uribabarire wongere uryumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu. Ndabahaye ikaze. Umushikiranganje Edouard Bizimana jejwe imigenderanire n'ibindi bihugu agejeje Burundi kubana n'ibindi bihugu ahatemba. Aherutse kwandika ku rubuga rwiwe rwa X yagiriza igihugu ca Qatar kuba gishigikiye u Rwanda mu gico gihugu cariko kiritanga kugira gihuza ibihugu byo mu karere itumvikana kubera intambara imaze imyaka hafi 3 mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Muri ubwo butumwa bwiwe akavuga ko ivyo bituma Uburundi bugwa mu mporero mu gihe bwari busanzwe bucuditse n'igihugu ca Amerika. Ivyo ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyavyakiriye neza kuko yaciye yandika ahinyuza umushikiranganje wiwe yemeza ko nyabona ko ico gihugu ca Qatar kiriko kirakora ibikora inka kandi ko bacizeye ko kizoshika ku ntumbero. Nivyo mugenzi wacu Xavier Bazikamwe atubwira mwidonido. Vyose vyatanguye ku butumwa bwo kuwa 3/0 umwaka wa 2026 ku rubuga rwa X. Umushikiranganje Edouard Bizimana adejwe ubushikiranganje bw'imigenderanire yagiriza igihugu ca Qatar gukoresha ubutunzi gifise kugira kibuze Amerika kugira icikoze ku Rwanda, yagiriza ko ruriko rurigarurira ibice vyo muri Kivu y'Amajepfo. Ubwo butumwa bwafashwe nka benshi ko ari ubutumwa butabereye mu mvugo y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu, bakabona ko ari nk'imvugo ya Edouard Bizimana ku giti ciwe idakwiye gufatwa nk'imvugo yuserukira igihugu mu makungu. Inyuma y'amasaha make hamaze kuba abanegura umushikiranganje Bizimana, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaranditse ku rubuga rwiwe rwa X kugira ahumurize yerekana aho Burundi buhagaze. Ndayishimiye yerekanye imigenderanire myiza iri hagati y'u Burundi na Qatar, yerekana n'uruhara rudasanzwe bw'ico gihugu mu kugarukana amahoro mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Yaramenyesheje ko biri ngombwa kwigizayo ico cose coza gishaka guca inkokora igihugu ca Qatar mu nzira yo kugarukana amahoro muri ako karere. Inyuma yaho hakurikiye ubutumwa bw'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bavuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye agize neza gukosora umushikiranganje wiwe mu kwerekanaho igihugu gihagaze ku gikorwa ca Qatar. Ariko gushikaho ubutumwa bwa Bizimana bwari bwamaze gufutwa ku rubuga rwiwe, naho benshi bari bamaze kubibona bakanabibika, ari nabwo bakoresha mu kuvuga ko imvugo ya Bizimana isa nk'iy'umuntu ataza agaciro ka diplomasi ku gihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire mu gihugu c'u Rwanda nawe nyene yaragize ico avuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye ashoboye gukosora umushikiranganje wiwe. Eka nabegereye igisata ca diplomasi muri Qatar bamenyesheje ko ico gihugu kitagiye gusubira inyuma mu ntumbero yo gufasha kumvikanisha impande zitumvikana, kandi ko no Burundi buri mu begwa n'ico gikorwa. Siri ubwa mbere uyu mushikiranganje Bizimana ashikiriza amajambo ateye isoni ku gihugu. Mu kwezi guheze kwa Kigarama 2025 yarifatiye mu gahanga umukuru w'igihugu c'u Rwanda amwagiriza ko ari umubeshi mu butumwa yacishije kuri urwo rubuga nyene rwa X. Kubwishirahamwe Fokode bandika bavuga ko rimwe mu makosa umunsi umwe intwaro ya Ndayishimiye izokwicuza no kuba yaragenye Edouard Bizimana nk'umushikiranganje ajejwe imigenderanire. Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turavyumva, hari ivyo ukora ukaba wihinyuza, hari n'ivyo uvuga vyo bikaduca umutima. Munye politike abarira munye kubwa Frederic Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu kuri iyo ngendo y'umushikiranganje Edouard Bizimana
amenyesha ko ikibituma ari ukutumvikana hagati ya Reverien Ndikuriyo atwara umugambwe CNDD-FDD na Perezida Ndayishimiye, bigatuma abashikiranganje bamwe bakora uko bashoboye kugira berekane ko bashigikiye ubucanke uriya, bakavuga ibibaje mu mutwe byose batabanje kuraba inkurikizi. Ico bisigura rero bwa mbere ni kubura intumbero igihugu mu vyerekeye ibibazo biba bahanganye navyo, na cane cane iki kibazo ca Kongo. Burya badafise intumbero nziza yo gusigura irya ntambara, burya birashobora kubakwegera kandi bataba bavyiteze. Umukuru w'igihugu yagize neza, yarerekanye yuko ari umukuru w'igihugu mu by'ukuri, mu kubwira umushikiranganje ati kuraho iyo Twitter yawe, kandi akayikuraho. Ariko urumva kandi hari ibibazo birimwo biraba mu Burundi, umva neza ko bitoroshe, aho uyu munsi Burundi cyane cyane umukuru w'igihugu arimo arondera kwitoza mu mwaka wa 2027, hakabaho n'abandi na cyane cyane umukuru w'umugambwe kavuga ati none ubu nije ngezweho Perezida Nkurunziza ari umukuru w'umugambwe, abo umukuru w'igihugu barisa ati jewe nari secrétaire général w'umugambwe, yarabaye umukuru w'igihugu. Ndikore navuga ati nanje ubu harageze ko ndi secrétaire général naje n'ubu umukuru w'igihugu. Usigure yuko muri uyu mwanya mu gihugu cy'u Burundi hari bibazo aho abantu badafise aho bahagarara, usanga ari bahagarara inyuma ya Evariste, hari abahagarara inyuma yandi kuri yo, kuko bibaza bati uyu ni wazotorwa, ubu ni wazotorwa. Ugaca usanga bwa bumwe bubwirizwa kuba hagati ya leta burabura, kuko abantu baguma bajuragirika. Nibaza ko niyo ngendo y'umushikiranganje ishobora kubifatanya n'ivyo. Si ivyo gusa, uravye ibi bintu biri muri fomi, aho usanga umukuru w'igihugu avuga iyi mvugo, ugasanga umukuru w'umugambwe avuga ibindi, ugasanga umushikiranganje w'ikiga ca leta afise iyindi mvugo, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi akinumira. Ndabisigura yuko hari incohérence, cyo bita incohérence mu gifaransa, no kuvuga hari umwumvikano muke muri yo leta, kandi n'umushikiranganje wa mbere bikamugora ko aza kumvikanisha abashikiranganje biwe ngo bagume bafise imvugo imwe ku bijanye na leta, kuko bitagenze uko bose barabona yuko leta icumbagira ifise ibibazo. Umuhinga mu vya politike Jean Marie Ntahimera amenyesha ko iyo ngendo y'umushikiranganje Edouard Bizimana yerekana ubunararibonye buke mu kazi ajejwe. Ntahimera amenyesha ko Burundi bwari bukwiye kugiranira imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi aho kwama bakwega induru. Edouard Bizimana azwi cyane igihe yari ambassadeur w'u Burundi mu Burusiya, yamavuga amadiskuru ajanye no gukritika l'Occident, ahengamiye cyane cyane mu bintu bya biology. Nibaza yuko ari byo ashaka kwapika muri konfi yo muri Congo. Ndumva shaka yuko les États-Unis na Qatar zigira pression ku Rwanda kugira ngo ntirubandanye dushigikira M23. Mugabo nibaza yuko byatabicisha mu nzira byateza gucamo muri diplomasi. Ikindi cyerekana cyane nuko cyane bwana ko Burundi ingingo bwafashe muri ingwano yo muri Congo si ingingo tuvuga ko zabaye ingingo nziza cyane cyane kuri intérêt z'u Burundi mu karere. Mu bisanzwe muri kijya kibazo cyo muri Congo Burundi bwateza kugira position iri net, bwateza kuba abahuza cyane cyane kurushaho uruta decision yo gushigikira umwe ngo ruje kugwanya uwundi, bwateza kugira generane myiza n'u Rwanda, tukagira n'imigenderanire na Congo. Iyo niyo politike teza kuba ishigikira inyungu z'u Burundi mu karere. Rero ntibishoboka yuko Burundi butuma Qatar na États-Unis bahengamira kuri Congo kurushaho uko bahengamira ku Rwanda. Babandanije Burundi bukerekana yuko politike ya Qatar cyangwa ya États-Unis batayihurije ko mu karere Burundi ngo kubasiga amenyo kubera ngo bufite makeya par rapport y'ivyo bindi bihugu, kuko byose byo birafise izindi technology bwabo buhinga bw'isirikare canke kuvyerekeye amafaranga. Kigira kabiri ni manque de doctrine, nta doctrine Burundi bufise kuri politike regionale bijyatuma ibihugu ibana neza n'ibindi bihugu duhana imbibe cyane cyane. Ikintu cyose gituma abarundi babana nabi na Congo cyangwa bakabana nabi n'u Rwanda ni politike itari muri unité y'abarundi.
mbabarira. uwo muhinga kandi mu bya politiki amenyesha ko iyo habaye amakosa nk'ayo umushikiranganji atanga imihoho atabikoze akabogozwa. Mwahejeje kwiyumvira ko ibyashikirijwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Edouard Bizimana byerekana ubumenyi buke afise muri ico kibanza. Ni na hano duce dusozera ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo ndabahisango ku munsi wa gatatu uza naho utaha mwari kumwe na Edi Claude ni nahazwe. Cyari ikiganiro ku isoko. Arakoze na Edi Claude nini nahazwe kuri ico kiganiro c'urunani rw'imenyesha makuru ahejeje kudushikiriza. Nino ngaha nciye nsozera ano makuru mwakoze kudutega yompi, bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira no makuru aboneke. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, amahoro ahiwanyu.